Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane, aho hari amakuru adushikiye avuga ko wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Bunyoni yoba yabuze. Amakuru adushikira akavuga ko yaba yatorokeshejwe n'akarwi k'abajeneral bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi badashaka Perezida Evariste Ndayishimiye, bari gukora ibishoboka byose ngo bamutembagaze ku butegetsi babanje kwerekana ko ataco ashoboye. Murazi nk'ibimaze iminsi biba aho mwibohero aho General Bunyoni yaramaze igihe apfungiwe, basangaga afise amatelefoni bagasanga avugana n'abategetsi bakomeye cyane harimwo n'umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi aho bavuganaga umunsi ku munsi. Akaba ari ibintu byagiye bishavuza Perezida Evariste Ndayishimiye kandi bikanamutangaza uravye ingene General Bunyoni apfunzwe, ariko byose bikaza byerekana ko General Bunyoni naho afunze ariko akomeye cyane kandi ko afise abamushigikiye bo ku rwego rwo hejuru harimo abajeneral, kugeza naho bamuzanira telefoni kandi bizwi neza ko aho apfungiwe hacunzwe cyane ku buryo bitakunda ko umuntu muto yamuha telefoni. Bikaba bivugwa nyine ko ayo matelefoni yagiye yahabwa n'abategetsi bakomeye cyane bo mu nzego z'umutekano harimo n'abajenerali. Bikaba byaragiye bishavuza Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza naho avuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo Bunyoni agandagurwe, ariko nabyo bikanga kubera ko abajenerali bakomeye cyane baranze icyo cyifuzo cya Perezida Evariste Ndayishimiye. None amakuru adushikira ataremezwa n'urwego na rumwe rwo mu Burundi aravuga ko General Bunyoni yoba yaburiwe irengero. Benshi bakavuga ko yaba yatorokeshejwe n'akarwi k'abajenerali gashaka gutembagaza ubutegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abandi bavuga ko ashobora kuba yishwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu General Bunyoni yaramaze iminsi yereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko amurusha imbaraga naho yamupfunze kandi akamwereka ko agihari kandi ko ataho azajya. Murazi nk'ubutumwa yamurungikiye igihe twasoza umwaka wa 2023 amwifuriza umwaka mwiza, akarenzaho andi majambo menshi adahumuriza yajugumije Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yamubwiye ko naho yibwira ko yamufunze ahubwo ko ariko arategura neza uburyo ki azamukura. Bikaba byaratumye nyine Perezida Evariste Ndayishimiye asanga itegeko ryo kujya gusaka General Bunyoni. Bageze bakamusaka bakamusanga na telefoni zibiri harimwo yo mu bwoko bwa smart nini cyane rwose yavuganagaho na ko buca ndetse n'utundi duto yavuganagaho n'abandi bajenerali bakomeye cyane bari mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari ibintu byateye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba, agahita avuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo agandagurwe, ariko bikarangira abajenerali nka bose banze icyo cyifuzo kandi bakamuha itegeko ko nakora ikosa akamugandagura nawe nyine batazamwihanganira. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ihangana ririko rirabera mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Aya makuru nyine turaza kuyagaruka ko mwido nido ry'aya makuru, aho tuza kubabwira byinshi kuko niba General Bunyoni yabuze cyangwa se niba yishwe nk'uko biriko biratangazwa n'amasoko yacu atandukanye, ariko akaba nta rwego na rumwe rwo mu Burundi rurigera ruvuga ko General Bunyoni yaba yaburiwe irengero, ariko makuru adushikirayo akavuga ko yaba yaburiwe irengero. Byo turaza kubibabwira nyine tuze byinshi binyegeje inyuma ndetse n'icyaba cyatumye atorokeshwa. Mu Burundi hari intwaro y'agahotoro ku bw'ikigega The Economist Intelligence Unit gisuzuma urugero rwa demokarasi ku isi. Icyo kigo cyo mu Bwongereza gifatira ku bintu byinshi harimo ingene leta ikora umwidegembyo w'abanyagihugu mu buzima busanzwe hamwe no mu bikorwa bya politike.
leta y'u Burundi iri mu ntwaro y'agahotoro kandi iri mu ntwaro mbi cyane ziri mu gihugu ziri muri Afurika, akaba ariko icyo kigo kigaragaza kandi kikerekana ko igihe iyo ntwaro itarahinduka ibintu bitashobora kugenda neza mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ko abarundi barageramiwe n'inzara bidasanzwe kuko igice kinini cy'imiryango iri mu Burundi barya rimwe ku munsi, ariko ikibabaje gusumba ni uko abategetsi bahari bajejwe gufata ingingo zo kurwanya inzara bigira sindabibazwa uhereye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ukunze kwerekana ko ibibazo by'abarundi bitamuraba kandi akavuga ko ibyo ngibyo ntaho ahuriye naho nabyo ibibabaza abatari bakeya. Ibikoresho bya Maison Shalom byarasahuwe n'ubutegetsi bwa CNDD Marguerite Barankitse niko avuga, kandi akavuga ko ibyo bintu biteza ikibazo gikomeye cyane kandi byerekana ubube gito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine turaza kubabwira mu makuru, aho tuza no kubabwira kandi ko Evariste Ndayishimiye ntiyavugishije ukuri mu irungikwa ry'abasoda muri Kongo. Byavuzwe na General Major Paul Kagame avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamuhenze kandi akavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bwubakiye ku moko, akaba aricyo gituma Perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Perezida w'igihugu cya Kongo bahuza, aho nyine Perezida w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame atanga impanuro kuri abo bategetsi, akavuga ko batitondeye ibyo bari gukora bashobora kurangira bataye igihugu cy'u Burundi mu manga ikomeye cyane ndetse n'akarere muri rusange. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wipfuza kuzajya bama mbere bashyikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo busabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko tubabwira ku makuru ari kuvugwa ajanye n'ibururwa rya General Arengiyome Bunyoni, aho benshi bemeza ko ashobora kuba yatorokeshejwe n'akarwi k'abajenerali, abandi bakavuga ko yaba yagandaguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kubera imyitwarire yari amaze iminsi agaragaza, aho yerekanaga neza ko byanze bikunze agomba gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi naho apfunzwe, bikaba nyine byaba byakwegeye umujinya ukomeye Perezida Evariste Ndayishimiye akamugandagura, ariko andi masoko akemeza ko yaba yatorokeshejwe atakiri mu ibohero ry'Igitega, aho benshi bavuga ko afise abamushyigikiye mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kugeza ku rwego rw'abajenerali. Mbere y'uko tubabwira ibyabaye, reka tubanze tubabwire ibiriko biravugwa na Marguerite Barankitse avuga ko ibintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba kandi ko basahuye ibikoresho bya Maison Shalom. Ibikoresho bya Maison Shalom byasahuwe n'ubutegetsi bwa CNDD Marguerite Barankitse niko atangaza. Urongoye ikigo Maison Shalom Marguerite Barankitse arababazwa n'ingene amazu n'ibindi bikoresho byinshi by'ikigo Maison Shalom byasahuwe n'ubutegetsi bwa CNDD, kandi ico kigo cariko giharanira ineza y'abana b'u Burundi. Ibi yabishikirije nyuma yaho kuno kwezi kwa Ntwarante kwahariwe umukenyezi ku isi yose. Marguerite Barankitse agira ati barabitwaye gushika aho byajanywe ikarusi mu bitaro, natwe turashoboye, sinzi ko bagomba kuvuga bati natwebwe turashoboye, si Maison Shalom yonyine bishoboye batwara ibikoresho bya hopitali Rema babitwara iyo karusi. Nimba bari bafise ubufasha bwo kugura ibikoresho n'amafaranga yagiye hehe ko abaciye baja gutanguza ibitaro byabo? Ibikoresho byose baratwaye, amafaranga yose icariho c'umushirizamanza mukuru yaranditse asaba ko amahera yagiye arasohoka yinjira y'ububiko bwose bwa Maison Shalom ngo arabe, kuko bibaza ko amafaranga dufise bayafashishije mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza hamwe n'imirwi irwana. Amaze kuraba uko amahera yagiye arasohoka yinjira historique, asanga n'imiti y'amafarumasi igenda no guhemba abakozi no gufasha abana. Ntaho yigeze abona amahera yasohotse adafise insiguro. Ibyo bikoresho bariko baribasi bya Maison Shalom nibyo abarundi bose. Ikigo Maison Shalom cavutse mu mwaka w'1993 mu Burundi, mu gihe hari injyane z'intambara mu gihugu
kiza nk'ikije gutanga umuco mu guharanira hamwe no gutanguza urunganwe rushasha rushoboye kurwanya no gutsinda ubugizi bwa nabi. Ikigo Maison Shalom kikaba cyakorera mu Burundi no mu Rwanda. Ikigo Maison Shalom cyari gisanzwe kirangura ibikorwa byinshi mu gihugu harimo gufasha no kwigisha abana b'imfubyi, abana ababyeyi babo bahitanywe n'umugera wa sida, abana bo mw'ibarabara hamwe n'abandi bana bafise ibibazo bitandukanye. Urongoye ikigo Maison Shalom akaba yahavuye ahunga igihugu mu mwaka wa 2015 igihe yagirizwa gushigikira abariko bakora imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ikiringo cazanye ibyago bikomeye cane mu Burundi kandi kikaba ari ikiringo cyatumye abarundi isinzi bahunga igihugu kubera agatotezo bariko barakorerwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho benshi bishwe abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakaba bapfungiye mu mabohero atandukanye mu gihugu c'u Burundi, abandi bakaba baromotse bagahunga igihugu. Evariste Ndayishimiye ntiyavugishije ukuri mw'irungikwa y'abasoda muri Kongo. Paul Kagame ni wabitangaza kandi akavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bwubakiye ku macakubiri. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame avuga ko Evariste Ndayishimiye amubeshe mu kurungika abandi basirikare b'u Burundi muri Kongo nta mubwiza ukuri, mu gihe Paul Kagame yamutelefonye amubwira ko bishobora kubangamira umutekano w'u Rwanda no mu karere. Kubwiwe naho Ndayishimiye yabihakanye, n'u Rwanda rwari rufise amakuru ko ingabo z'u Burundi ziri kwinjira muri Kongo. Ibi Paul Kagame yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru wa Jeune Afrique. Mu gihe yabazwa n'umumenyeshamakuru ku byerekeye umubano w'u Burundi n'u Rwanda, Paul Kagame yagize ati igihe twamenye ko u Burundi bugiye kurungike abasirikare muri Kongo, naratelefonye Perezida Evariste Ndayishimiye ndamubwira ko bishobora kubangamira umutekano wacu mu gihe boje kwifatanya n'interahamwe za FDLR ku mupaka wacu. Ndayishimiye yarandahiye ko atari byo, ndavuga nti ni sawa ko nihenze, haheze amayinga abiri mwarabonye ko yampenze. Turacafise ubutegetsi bwubakiye ku bwoko, nico gihuje ubutegetsi bwa Ndayishimiye na Tshisekedi na FDLR. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi warasubiriye gutosekara muri uyu mwaka mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwagirije u Rwanda kuba muri inyuma y'ibitero, kimwe cabaye mu mwaka uheze muri zone ya Gatumba, ikindi kikaba muri uyu mwaka i Buringa. Muri ibyo bitero byose umuharire dutabara wagiye ubyiyemereza ko ari we wabikoze, ariko ugahakana ko atabanyagihugu uwishe. Leta y'u Burundi yagiye yagiriza u Rwanda gushigikira umuharire dutabara uhungabanya umutekano w'u Burundi. U Rwanda narwo rukagiriza leta y'u Burundi gukorana n'interahamwe zagirizwa kuba zarakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Leta y'u Burundi ikaba yashisemwo gufunga imipaka bihana n'u Rwanda, ariko akaba ari icyemezo cyashavuje abarundi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ari gukora ari ukubohera amaboko imugongo abarundi. Twari twababwiye ko ibintu bitoroshe na gatoya ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho ubu ngubu yaba yamaze kubura amasoko adushikira akavuga ko yaba yatoroteshejwe n'akarwi k'abajenerali, mu gihe andi masoko avuga ko yaba yishwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ajugumizwa n'ibikorwa bya General Arengiyome Bunyoni, aho biboneka neza ko General Arengiyome Bunyoni ariko arakorana n'abategetsi bakomeye cyane bo mu rwego rwo hejuru, ndetse akaba ari gukorana n'abajenerali. Byose nyine bikaba byarateye Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi baravuga ko General Arengiyome Bunyoni ibyo bidashobora guhera gutyo, kandi bakemeza ko byanze bikunze umwanya n'umwanya yaba yaratorokeshejwe cyangwa se akaba yarishwe. Ariko igitangaje ni uko n'umuryango wiwe utaramenyeshwa ko General Arengiyome Bunyoni yoba yarabuze, ahubwo ko bikiri mu mpisho ikomeye cyane. Ariko benshi bakavuga ko barabye ubuhinga yabonagamo telefone ndetse n'ingene yakoranaga n'abategetsi bakomeye bo ku rwego rwo hejuru, biraboneka neza ko General Arengiyome Bunyoni atigeze yishwa, ahubwo yaba yaratorokeshejwe ibohero. Hari benshi mutamenye uburyo ki yagiye abika amatelefoni yiwe ndetse n'uburyo ki yagiye agerageza kuyahisha, ndetse n'aba barabigizemwo uruhare bakaba Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko byanze bikunze
General arenga Bunyoni ariko arakorana n'abasirikare bakomeye cyane bo ku rwego rwa general woba uzi kunyegeza nka Bunyoni. Abamaze iminsi basaka General arenga Bunyoni barumirwa babarabye ubuhinga akoresha mu kunyegeza amatelefoni, nabo bamaze gufata telefoni zibiri gushika ubu barikeka ko ashobora kuba afise izindi zabananiye gutora. Izo zibiri za mbere bamaze kumusaka inshuro zibiri bakabura, igihe cyose bamusatse biratwara amasaha ari hagati ya 3 na 5. Mwibaze namwe amasaha 5 mu cumba c'umunyororo umwe, bagasambura itwe twose ariko bagataha atacu batoye. Reka hano tubasangize ubuhinga amaze gukoresha mu kunyegeza ibyo igipolisi kiba kimurondera ko mu gihe binavugwa ko yaba yamaze kuburirwa irengero. Telefoni Android mu muringoti wa lavabo. Mu mpera za 2024 igipolisi carashoboye gufata smartphone ya Bunyoni. Igipolisi kimaze amasaha menshi gisaka kikabura telefoni n'imwe, niho cabonye utuzi kwisima munsi ya lavabo iri mu cumba ca Bunyoni. Umupolisi umwe arakebwa acomora iryo muringoti wo munsi ya lavabo utera uja mu ruhome. Bakweze gato baza babona telefoni irakorotse. Ni ukuvuga ko ubuhinga Bunyoni yari yaratoye bwo kunyegeza telefoni kwari ukuza aracomora umurongote wa lavabo agaca anyegezamo telefoni yiwe nini, akaca asubiza akinjiza wa muringoti. Uwo munsi yabikoze yihuta cyane kubera yari giye yumva abapolisi bariko barugurura imiryango atabyiteze. Ntiyaronka akanya ko gukura ayo mazi yakorotse hasi. Telefoni mwitoroshi. Uwo munsi nyine harafashwe agatelefoni gatoya Bunyoni yari yanyegeje mwitoroshi yiwe. Yafashe itoroshi akuramwo amabatere yinjizamwo agatelefoni gatoya arenza ko ibatiri rimwe aca arafundikira. Ntawuzi ingene byagenze ngo abapolisi biyumvire kurondera telefoni aho hantu haba barayifashe. Karite simu mu buroso bw'ibirato. Hirya y'ejo haheze naho abapolisi baratoye karite simu mu buroso bw'ibirato bya Bunyoni. Yafashwe karite simu ayinjiza harya mu bwoya bw'uburoso. No ngaho ntawuzi ingene abapolisi biyumviriye kugira ico baharondera. Abapolisi baravumbuye ariko barafise ubwoba ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gutembagazwa ku butegetsi barabye ingene General arenga Bunyoni yagiye aronkamwo amatelefoni ndetse n'uburyo ki ari gukorana n'abajeneral bakomeye cyane. Kubera ko kwibaza ko Bunyoni ashobora kunyegeza ikintu ahariho hose, abapolisi baramutwaye amakaye yahora yandikamwo. Basanze afise amakaye menshi asanzwe Bunyoni yahora yirirwa arandika. Abapolisi bamubajije yabishuye ko ariko arandika igitabo, ariko abapolisi ntibamwemereye kubandanya acandika kuko bagiye bamutwaye amakayi yiwe yose. Ageze arabaza ico bagiye kuyakoza, bamwishe bati ntibasanga atakirimwo tuzoyasubiza. Kugeza ubu igipolisi n'iperereza birikeka rwose ko Bunyoni afise izindi telefoni ariko barananiwe kuzitora. Perezida Ndayishimiye we ntatahura ingene izo telefoni zinjira mu cumba kwa Bunyoni mu gihe abamucungira bazwi. Abaryango ba Bunyoni binjira kuraba Bunyoni babanje gusakwa bagakurwa n'uduhuzu. Nta kintu kitemewe boshobora kumushira. Evariste Ndayishimiye arikeka rwose ko mu gipolisi n'iperereza harimwo abategetsi bamuhenda ahubwo bakaba bakorana na Bunyoni. Amakuru dufiseyo aremeza ko by'ukuri mu nzego z'umutekano harimwo abatari bake bashigikiye General Bunyoni. Abo bamushigikiye barimwo no mu rwego rwa General. Uko mu gihugu haboneka ingorane, Perezida Ndayishimiye nawe akavuga amajambo atangaje, niko abashigikiye Bunyoni bongerekana. Bose baravuga ko bashaka Bunyoni, ariko amakuru dufise avuga ko Bunyoni yaba yamaze gutoroka ibohero, aho yaba yamaze gutorokeshwa n'akarwi k'abajenerali bakomeye cyane badashaka Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ayo akaba ari amakuru ataremezwa n'urwego na rumwe mu gihugu c'u Burundi, ahubwo akaba ari amakuru turiko turakura mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari amakuru agaragaza ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya, ariko tukaba turi bukomeze kuyatohoza ku buryo tuza kumenya byinshi kuri ayo makuru. Ibyo tuza kumenya nyine tukaza kubibabwira duciye kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.